Umwaka w'ibihumbi 2020 ni umwaka w'amatora mu gihugu cacu. Tukaba tugeze mu gihe cy'imbere yayo, dutegerezwa kuyitegurira neza mu ndinganizo ibereye no mu muco uhagije, bituma amatora aba mwituze n'umwumvikano. Nico gituma inyuma yuko ibwirizwa nimero 1/11 ryo kuwa 20 Rusama 2019 rishiraho amategeko agenga amatora y'ibihumbi 2020 ribonekeye, umurwiseni waruronse intumbero nyayo yo guheraheza integuro y'imirimo yose amatora twimirije akeneye. Uyu munsi twabatumiye kugira tubamenyeshe icese ikirangaminsi cy'ibikorwa by'amatora yimirije, naco kikaba cavuye muri iyo nteguro y'imirimo yose izorangurwa. Hariho n'ibibazo batubajije twoca tuboneraho kwishura bimwe bimwe. Hari ico kumenya nimba batashoboye kuba hafi mwiyandikwa ryaheze bazoronka umwanya wo kwandikwa kugira bemererwe gutora. Aha no bahumuriza kuko umwanya wo kwiyandikisha kuri abo batari baronsa akaryo warategekanijwe. Nibabe hagufi barondera ivyankenerwa, hageze tuzobatumako biyandikishe. Hari kandi abarajwe ishinga n'amakarata y'itora yabo yatakaye canke yononekaye. Nabonyene nobabwira yuko inyishu ibereye iriko irategurwa. Ikindi gikorwa twovuga kimaze kurangurwa ni ugutororokanya ibibanza vy'iyandikiro n'amatora tuzokoreramwo mu matora yimirije. Ico duhejeje kukirangura kuri yindwi tugira dusozere. Mwitora ry'ibwirizwa shingiro abarundi barerekanye isura nziza y'igihugu cabo mu kurangura uwo murimo mu bwitonzi n'ubukerebutsi kandi mu mahoro. Amakungu yarashimye abarundi baba bihaye iteka. Tubasaba n'ubuko aya matora ari imbere yoba akaryo keza ko kwemeza iyo ntambwe nyayo igihugu gishitseko mu mibano no gutegera intwaro rusange. Nitwitegure rero twumve ko iteka n'ijambo iwacu no mu makungu bizova kuri twebwe nyene. Tuzoje mu matora tuzi ko turabavandimwe, dushira imbere inyungu y'igihugu n'abenegihugu. Iyo nyungu nayo si yindi na mahoro yo mushinge w'iterambere. Kuvyerekeye ikirangaminsi c'ibikorwa vy'amatora, tugishize ahabona uyu munsi hagisigaye amezi 11 ngo amatora ya mbere abe. Nukugira dufashe bose kwitegurira neza uko bikwiye, umwanya uriho, bibe atamusunikano, atakwihuta ngo ndacerewe. Ikintu kandi umurwiseni utumbereye mu gusohora iki kirangaminsi kare nuko igihe kigeze atanumwe yogira icitwazo umwanya hanyuma ngo asabe kwigiza inyuma ikiringo c'igikorwa iki canke kiriye.